Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kaze muri ano makuru ategekanya ku kirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 ruhuma umwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Rutana, Rumonge, Muramvya, Bubanza na Cibitoke. Mu zinta zisigaye hakaba hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Gitega, Kayanza na Ngozi, ariko byo bikwido Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, naho hazobashushe gusumba handi akaba ari mu ntara za Bujumbura na Cibitoke, ariko byo bikwido Celsius 30. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 10 rirenga igihe cy'isaha 12 n'iminota 23 z'umugoroba. Hano rero ni hagarukira n'amakuru atekanye ikirere mwatugene ikigo cya Igenekerezo kijejwe ivy'ibirere. Makoze kuyakurikirana Alice Ningabira nije niko ndabashikiriza naho butaha.